Reka tubaramutse cyane abakunze bo kwa Burundi aho muhereye hose nibaza ko mukomeye kandi umeze neza. Na cyane cyane tubabaza ko mukomeye kugira tumenye ko mukomeye, iyo mukomeye natwe tuba dukomeye, iyo mumeze neza natwe tuba tumeze neza. Tubaza ko mushimana kuko natwe iyo mushimana natwe tuba dushimana. Ego ni muri ya ntumbero yo kubashikiriza amakuru abagiye atandukanye cyane cyane muri filme muri cinema ndundi kugira ngo tumenye amakuru abagiye atandukanye mu mihingo yose, tumenye ivyo barimo nivyo bariko barakora. Rero tugeze ku makuru ku munsi wa kabiri tuvuga ati mbe ibikorwa byo ku munsi wa kabiri bimeze gute. Hacaka mardi hacako amafilime angahe, mbe ayo mafilime abari ku mbuga zingahe, mbe bigenda gute ayo mafilime acako sangapi. Rero turahera mu bwami bwa GN Films hariya kwa Sabasi inkuru nziza aho afise filime iriko irarengana, ni parti igeze kuri parti ya 4 iyo bitwa Intango, aho ifise icivugo kivuga ati igifise intango kigira niherezo. Numugani wenyene w'ikirundi nyene abantu baba bari hafi bakuze kudusomba baca babyumva bakabitahura neza, bakabo bidusigurira gusomba tubwo ko tubitahura kuko tuba twarutse mwa kino gihe nyene. Rero turakurikiza ikindi kintu cavuzwe bavuga ati intango iragoye, bisaba kuyisengera kandi ukayihagararira kubera ko intango burya ibintu bipfira mu ntango, na cyane cyane ko ikintu cyose kibisaba ko umuntu agitangura kandi akagitangura n'inguvu nyinshi. Rero iyo filime yakinywe iyo parti ya 4 yagaragayemwo ivyo mamare gusa biba bigiye bitandukanye, aho tubona Sabasi, Chris Chris nuwo bitwa Titi Jedeo kuva muri Burundi Film Academy, Yvette yarasanzwe akina mu ngaruka, turabona Ornera kuva muri Mof, turabona Mucho kuva muri Inarijera, turabona Mimi Mireye kuva muri Mimi Mireye officielle. Rero abo bakinyi nibo bagize iyo filime. Rero nibaza ko ari filime nziza cyane kandi yigisha, ikozwe no ku buhinga bwiza kandi bugezweho. Ego turabandanya tubabwira ati burya iyi filime ihagaze cyane ku bakozi b'Imana, aho ivuga ibintu by'abakozi b'Imana cyane gusumba. Rero tukiyumvira ati komenga ahantu hakunda guca ibintu by'Imana cyane, mbe mu bintu by'Imana naho hasigaye haba harimo amanyanga. Nivyo bariko baratwereka kumbure batwereka ibintu babigiye bitandukanye. Turabona mu rugo rwa pasteri aho pasteri aba ari umuntu atari kabyifatamo neza, aba ari umuntu abafise amanyanga abatandukanye. Niyo nyigisho batubwira batwereka ko iyo bijya hose bikwega ingorane mu miryango iba igiye itandukanye, na cyane cyane ko urugo rwa pasteri rutaba rumeze neza kandi abantu bese baba barufata nk'icitegererezo. Urumva ko hari imiryango myinshi ishobora kurangira ibihombeyemwe. Nimwe ntumbero rero bategezwa kubicishamo kugira ngo na cyane cyane habe inyigisho iba igiye itandukanye kugira ngo habeho kwikebuka kwa bamwe nabandi. Rero turabona umuntu yabereye isheshe umugore yabereye isheshe umugabo yashingiwe no mu pasteri nyene, bigaragara ko hari ibintu bari bapanze ariko bihava bizorangira nabi. Mu miryango myinshi haba hari umuntu agize ubukwe habaho kutubaha, na cyane cyane ko umugore aje mu rugo kutubaha famille y'umugabo, na cyane cyane ugaca usanga biriko biraboneka nabi, haba ku mugabo haba mu kibano, haba no ku gaciro umugabo ategezwa guhabwa. Usanga biriko birerekana ishusho itari nziza. Turagenda ahantu bavuze ati gusa intango filime Intango ni filime ije mu gihe ciza, ije mu iki gihe aho abantu benshi usanga bafise ibibazo babigiye bitandukanye. Byose rero ugasanga biriko bipfira mu ntango, byose ugasanga biriko bipfira mu kutifata kwa bamwe. Nk'ubu turabona aha mu rugo kwa Titi aho asanzwe atunze, mbere babana n'abakobwa bashika 2, ariko hakaba hariho umwe yashimye nawe nyene bikaba bitariko biramugendera neza, bikaba biriko bitariko biramworohera kuko amabanga yiwe yose yamaze kuja hanze. Ibintu rero bihavura bitoroha, ubona cyane cyane tutamenye iyo bizoherera kuko biba bigoye cyane, kuko bisaba gushishoza. Nico gituma bavuga ati ikintu cyose gitegerezwa kuba gifise intango, kandi iyo ikintu kigize intango nziza kibandanya neza cyane. Rero turabona habagiye haba imitoma ibigiye itandukanye ya Titi, aho novuga ati umuntu yokurikirana irya mitoma kweri uko byogenda kose utasenze nevyo kugora gutandukanya ikibi n'iciza. Uko byagenze rero Titi ntiyavuye yeregwa
kubera ko amabanga yiwe yose yaciye aja hanze na cyane cyane ko yaciye aduza ishavu kubera ko kuri kurababaza mwene data haciye haba ishavu riteye ubwoba aho jo nari navuze ati burya iyi mitoma ya Tito umuntu ayigendeye ko burya yohavura usanga atanumwe yanse rero hariho umugani yaciye uvuga ati iyibize nabi uyimifu yibize nabi uyimifu ni bimwe rero biriko ni imigani igaragaza kumbure bimwe muri filime y'u Burundi kubera ko ubu ibintu bisigaye bifise intumbero nziza gusumba uko vyari biri kera cyane rero turabandanya tubabwira amakuru abagiye atandukanye aho habaca havyuka ibibazo bishika bitatu kuri yo parti ya kane turibaza mu rwo rwa pasteri biragenda gute hoho biraza gutora inzira canke bizoguma ari umuriro nivyo aramuka bigumya ari umuriro izindi ngo zozo bizogenda gute ivyo byose vyavuye ku kutabwizanya ukuri ego mu rugo rwa Sabasi naho nyene haba hari kibazo navyo nyene bizogenda neza navyo nyene biva ku kuntu hataba hari kubwizanya ukuri ariko naho nyene vyarangiye amabanga y'umugore agiye ahabona ari we yimeneye ibanga tukagenda mwaba bantu kwa Titi naho nyene bizovura birangira amahoro ko tubonye birangiye Titi afishe ishavu ryinshi rirenze cyane ivyo nibizokurikira muri parti muri intango parti ya gatanu niho tuzobandaniriza ivyo bikogwa rero turabandanya tujabuka hakujya tugenda ku yindi filme irengana ku munsi wa kabiri niyo bitwa Icanzo iri kiraca ku rubuga rwa Mr Sami officiel igeze kuri episode ya 15 Icanzo rero ni filme nziza cyane ariko irimo ibintu bisa nk'ibiteye ubwoba kuko ubu tugezaho umuntu inda ivayo ariko akaba ariko atangirwa mission yo gushobora kuba yo kwicwa ariko haba karanga mutima kabaganga baba bafise ubuntu avuga ati twebwe ntago tuba twazanye no kwica ahubwo tuba twajanye no kugerageza kuvura umuntu kugeza ku mwuka wa nyuma rero yagerageje guhabwa amahera menshi ariko yahavuye atavyemera birangira uwo muntu akize rero ni inyigisho nziza cyane ishobora gufasha mu kubaganga bamwe bashobora kuba bakora ibyo bintu naho abo bantu nibaza ko batagaragara nabipfuza kubikora bumve ko abaganga abafise gahunda gusa yo gukiza abantu kugeza ku mwuka wabo wanyuma rero byabandanije bibandanya tuja mu rugo rw'abo bantu bagize ikibazo cyo kuvisha yinda aho ibyo bintu byoba byarisubirije bikaba inshuro nyinshi ariko umugore akisabira agasaba umugabo wiwe ko afise bibi ashobora kumuvura uwo bitwa bibi rero n'umuganga sinzi ko ari umuganga gakondo sinzi ko ari umupfumu sinzi ko ari umuganga akora ku bitaro nk'abandi ba docteur ariko yamusabye ko boduga ku gatumba akaja kumuvura ko wewe asanzwe yaravuye abantu benshi rero ivyo bintu byose urumva ko biba biteye ubwoba tukibaza ikibazo ati niyaba ari umupfumu bizogenda gute hoho umugabo aremera kuzojayo kugira ngo bamuvure ivyo nivyo tuzoraba muri parti muri saison muri episode ya 16 aho tuzotahukirwa kumbure ivyo tutatahuye kuri episode ya 15 rero dushimira abantu bemera gufata kanya kabo bakaraba filme bagakurikirana bakanatanga n'ivyumviro bigiye bitandukanye tubabwira ati big up sana Imana ikomeze kubahezagira rero filme zica zirengana ku munsi wa kabiri novuga ko ari filme zibiri nizo tumaze gusesangura ni filme intango ica kuri GN Films kwa Sabasi nkuru nziza na filme Icanzo ica kwa Mr Sami officiel rero turangirize aya makuru yacu kuri coming soon imaze imisi irengana kuri publicité zimaze imisi zirengana ku makuru menshi amaze imisi avuga ku iyi filme Parma ya kabiri aho ubu tuvugana yamaze kuja ku rubuga rwa Kamariza Movie aho notumira abantu bose kuja kwiraba kugira ngo uhigire kuko ni message kugira ngo habeho guhinduka muri wewe na cyane cyane ko bari ko babikora kugira ngo bashikirize ubutumwa aho bushaka kugera rero mugume natwe mukomeze guhezagirwa na cyane ko zoguma tubagezaho amakuru uko bukeko bwije kugira ngo mumenye ibiba bigiye bitandukanye mwaba abantu dukunda bakina amareresi mwaba abantu badukinira iby'ubuzima mwaba abantu badukinira ibintu bigiye bitandukanye biciye mu mihingo yose mukomeze guhezagirwa big up sana tuzosubira kundi munsi ejo aho bukera